Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Bavukanye ndabahaye mwiriwe mwese. Ndabagumbiriye kandi ndabayambiriye ku izina ry'umwami w'abamenye n'intsinzi we avyagiye hagati yacu. Nabukodonozori arashikiriza ijambo avuga ati nihahezagirwa Imana ya Shadrach, Meshach, Abedinego yo yarungitse umumarayika wayo kandi agakiza abasavyi bayo bo bayizigiye ntibakurikiza amajambo y'umwami bagatanga imibiri yabo kugira ngo ntibakorere kandi ntibapfukamire Imana nimwe kiretse Imana yabo. Alleluya. Ukwishimira Imana bijana no kuyibokera. Ngiki civugo cuno munsi no mugoroba, ukwishimira Imana bijana no kuyibokera. Bavukanye ndahimbawe kuno mugoroba no kuganira namwe ngo dusangire kino gisabisho. Inyigisho mwarazirose kuva hirya yejo suko ejo muronka iyindi nyene yongera kuyo patiri mukuru yari yabahaye. Uno munsi mushaka inyigisho, muguma mushaka kwiga. Uno munsi nabateguriye igisabisho nico tuzakubamwo. Tugire Kristo, tugire tube mu gisabisho. Mwashaka inyigisho sabwe, mwashaka vyose tubigire vyose. Niwigira muri kino gisabisho tugire tujemwo. Umukama araza kuraba ukuntu abigira, muga nta nyigisho mfise. Ndahimbawe ko kano kanya tugire tugafate kugira ngo umukama aduhe kumwishi. Usanga agenda arasunagurika. Gusunagurika muracumva? Ufuma basi wishimira basi nk'ubu nka jewe nofuma nishimira ikoti nkavuga ni jewe ndafise ikoti, kandi ako konyene karatumubaho ukumva nyene urafise n'ibiro 5 zuko. Iyo ubaye hatacu ufise wishimira ugenda uhuhwa, kandi ntihabuze abantu ngaha atani kintu na kimwe bafise. Muhira haravye arabura ikintu yo kwishimira, ugasanga nta n'ikintu afise yishimira. Wopfuma wihenda suko. Hari abafise ibintu bishimira bihenze bakibaza ngo ni ibintu vyo kwishimira. Nagomba rero tuzirikane canke dusenge mu bigabane 4 suko. Nabwiye ko atari inyigisho. Ibice 4: ubwa mbere kwishimira Imana, ubwa kabiri tuja kuyobokera Imana, ubwa gatatu intsinzi, ubwa kane urugendo rushasha. Ubwa mbere ukwishimira Imana. Ijambo ry'Imana umukama yaduhaye riri mu gitabo ca Daniyeli kigabane ca 3 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 30. Muze kuraba neza ababa muri iki gitabo ca Daniyeli hariho ivyongeweko iba ari mirongo iri mu tuzitizo. Sinoninda kubidondora gose igituma iri mu tuzitizo ntaco, ko hari mu kubaho k'umuntu nk'uko nariko ndabivuga mu ntango. Umuntu uwo ari we wese yabwirizwa kuba afise ico yegamiye canke ico yishimiye. Iyo umuntu atagifise, adafise ico yishimiye, ntahaba yegamiye. Uwo rero naho wobona agenda umuyaga wonye ntuhakwa kumuhenura, kuko ibiro vy'umuntu bikuzwa n'ico yishimiye. Mbere n'ivyakora abikora ngo rirenge. Abaho ku munsi
abonye arariye mbere n'igihe ari imbere y'imfungurwa nyene birashobora kwanka kumanuka. Bene abo bantu mbere urashobora kumva ngo nta apeti mfise, atari uko ata apeti afise, abona ko ari ugupfa kurya, ntabona igituma ayofungura. Mbere bene abo bantu hari igihe usanga aca arondera ibintanywa kugira ngo apfe gusunika ngo naho mwanka muragenda. Ugasanga biri mu kanwa akaca agira ifanta hajya canke inzoga, si ukubera akunda inzoga, ni ukugira ngo iyo nzoga canke iyo fanta aragira ati ho cipfa kugenda nta apeti mfise, muragenda murahumba. Nababwiye ko ari gusenga umukama akize abantu nk'abo bafise iyo ngorane yuko babona ko ari ugupfa kurya. Hariho ababona ko ari ugupfa kurya kubera iki? Ntacyo bishimiye ku iyi si. Umukama ni wagera kumwishimira, kuva uno munsi uraza kubona yuko akugabira apeti. Utazobwisunikisha ifanta, umukama azobisunika mbere uzokumva ko ufise apeti ku izina ryiwe. Bavukanye, uyu mugoroba nagomba imbere yuko tuvugana ivyo kwishimira Imana, ndabamenyeshe yuko imbere yuko twishimira Imana, Imana niyo yatanguye ko twishimira. Imana niyo yatanguye ko twishimira. Ubimenye, ntuhave wibaza ngo niwe watanguye kwishimira Imana. Imana niyo yatubanje itangura kutwishimira kumvo zitatu. Imvo ya mbere, Imana mu kukurema yakumeremye mu mugambi wayo, yamara yari kwishimiye muri uko kukurema. Mu mugambi wayo Imana yari kwishimiye. Icerekana ko yari kwishimiye nuko yakuremye mu gashusho kayo. Muravyumvaga bavukanye? Imana yari kwishimiye, nico gituma itakuremye usa n'imbwa. Ubundi yari kuturema dusa n'imbwa, ugira byari kuyitangaza. Yego, byari gushoboka yuko igira ati namwe rero muzoba abantu muga muzosa n'imbwa. Yego, kandi ntawe ari kurekrama ngo kubera ko watugize imbwa. Ntituba tunabona yuko turi babi. Yego, kandi hari urabona imbwa nziza mbega. Ubu tubona ko naka yoba atari mwiza kubera asa n'Imana utarigera ubona. Turi kumwe gahembe. Iyo aba twese dusa n'imbwa umaze kubona, ubugira uti yo twese turasa dusa neza. Muga kubera dusa n'Imana tutarabona. Imana rero yari kwishimiye, yakuremye mu mugambi wayo wuko uzosa nayo. Ntiyafuye kurema rero umuntu wese Imana yashatse kwasa neza. Imana yakuremye kandi yishimiye gushiraho agashusho kayo kuko ikwishimiye. Urazoraba umugabo wenyine umubwiye naho umuhenda utari ko ufise umwana musaye. Muramaze kubibona? Hari igihe ubwo nyene icupa buriri ati wabonye ko ukacububwira uti mutama nujya wa kabiri murasa uti nibagoye n'irya kabiri mbere bakongera ni brochette. Hajya urabibona ko dusa? Seko je ndabibona. Imana kugira ngo itureme dusa nayo nuko yari twishimiye. Ubundi ntuhave wigereranya n'imbwa. Ukaramuka wumvise umuntu akubeshe ngo uri mubi, yoreka kugirira impuhwe wavuye mu burabwiwe. Naho bobo kwibagira, jeho sinzokwibagira. Amen. Narakwanditse mu biganza byanje ubutazimangana, impome zawe ndazamiza ko impome zawe
nama ndazirarira. Amen. Iryo jambo iyaba ari umunyapolitiki arivuze mwari kuca mugira muti turatomboye, mugabo ko ari Imana irivuze umenga mwe ahari ico ribabwiye kweli. Naho mutokoma amashi bikaja ku mwe hari ico ribabwiye gabasha. Umuvyeyi yo kwibagira umwana afise ku, urabona ku bibero atari uwo yasize muhira, uwo afise ku mibero yo mwibagira. Ubuhoho ubimenya neza ubonye ari kuri WhatsApp, urashobora kuzubona umwana yanyererutse ashitse hasi ariko yamwibagiye. Mugaba Imana yacu ngo ntizokwibagira, yabivuze mu rudende. Iyo rero Imana ivuze osengiriye ibifise ikivo catse kuvuga, yabivuze ngo jeho sinzokwibagira. None iyo Mana ntikwishimiye ga yemwe? Imana irakwishimiye, Imana irakwishimiye. Mbere ngo n'impome yatwanditse mu biganza. Mbe muravyumva ku kwandika mu biganza? Mwebwe mama wawe ntiyigeze guhamagara ngo aguhamagare Marita kandi uri Maragarita? Imana ivyo ntigigere bigira ngo yihende ku izina ryiwe ngo yampaye inka ngo narishaka guhamagara Jean Paul mamagaye Jerome. Imana yacu izina ryawe ase mu biganza vyayo, ico ni gitangaza. Sukuryandika gusa ariko n'impome yamizira yamiraririye impome zawe. Nico gituma babasavye bayo impome zabo yari ziraririye. Amen. Ngavyusha na Abednego na Meshaki impome zabo yari ziraririye. Mugana Nabukodonozori wewe ntavyo yarazi ko ziraririwe, zari zicunzwe, babona umenga bari mu muriro, kumbe hari impome. Ibihe turimwo bavukanyi, abantu bishimira vyinshi, kandi no muri mwebwe ntihabuze abishima kubera ari amanyamururi. Suko erega hari aho hambere hahise udukaranga muntu bari baduhinduye ngo bose n'abanyengozi, ubu turabanyagitega. Suko benshi ubu n'abanyagitega. Mbe muzohereza ryari? Harabishimira intara, nimba intara itaraguhemukira izote biguhemukira. Harabishimira abami akagira ati ko mfise naka hariya imbere bizocamwo. Abandi bakishimira abantu nk'ubu, ugasanga umuntu yishimira umugore vrema kumva nyene yuko yuzuye kubera umugore afise. Uwo mugore nawe akagira ati je mfise ujya mugabo nawe ntoja gusenga, je cara ngo caravuye mw'induru, je caravuye mw'induru kubera akagaburira. Wovuma wishimira umugabo data wanje arasenga kubera imodoka zibiri afise. Uja uva mugonze ministre ndenganye, ministre wa sante bagongeye hajya hepfo, ikimodoka nani mubona ko biba bikomeye bakigonze. Nuwo wishimira ashobora gusanga bakigonze, uwo wewe bazomuha ikindi. Mugabo wewe bagonze tugire Kristo, urashobora kwishima, urashobora kwishimira. Yego abandi bakishimira ibintu bafise, kandi no ngaha barimwo. Urabona ko menga turiko turajandajana. Hari nk'ubu umuntu yishimiye ipompo yaje azanya ati aha reka ngere ndagatwaye hasi nohema ntagafise. None ko ariko abaganga bamubwiye agira ati oh mana oya naho ngiye gusenga ntafise aka gapompo weho wohava unyibagira. Uno mugoroba mumenye ko dufise Imana. Amen. Ngiyi yo kwishimira. Yego hari abandi bishimiye amabekiye, aragira ati arega hasi notambuka nawe visi bekiye. Uratambuka nyene
ishimira umukama. Harabishimiye imiti bagira bati yo duhava duheza dutevye suko saa 3 havigera abaganga bambwiye saa 3. Nimwishimira umukama n'umugoroba bimenyekane ko dufise Imana. Erega Meshaki na Shadrake na Abidinego ntibari bazi ko bafise Imana, barahejeje barabibona ko bishimiye Imana. Abandi bakishimira nimero yabo bati ubu bwiza bwanje ngira buzovamwe ikintu, akaca yibaza ko azotanga abandi kuronka umugabo, ati ko inzobe ndayifise. Mwishimira Imana. Harabishimiye ibintu akagira ati ko mfise fondote vraiment ngira ngo agira ati ko mfise abizokunda. Nivyo wishimiye urashobora kubigumana gutyo. Guma wishimiye. We wishimiye iki? Bazuba muri ku muti. We wishimiye iki? Tawe wishimiye. Tawe bijya n'ibindi wishimiye. Yamara bavukanye mubimenye Meshaki, Shadraka na Abidinego nta wundi bari bishimiye atari umukama. Amen. Niwe bari bishimiye. Ukwishimira Imana bihera kuri ibi bintu ndababwire bavukanye. Ni ibintu bine. Ubwa mbere ntushobora kwishimira Imana utayizi, kuyimenya no kuyemera. Nico cya mbere. Ntushobora kwishimira Imana utarayimenya. Kandi aba bari ngaha bose wokwembaza ngo barazi Imana suko. Abatazi Imana nimugire gutya ndabe. Mwese murazi Imana? Emwe bayi. Sindishi. Mwese muremera Imana? Iyihe? Ya Meshaki, Shadraka na Abidinego canke Imana ya indi y'inzahabu ya Nabukodonozori? Tugire Kristo. Ukwishimira Imana, ukumenya Imana na Shetani rayizi, sivyo? Muribuka amashetani ariko avuga ngo uri Yesu. Nivyo byo namwe mwobigira. Uri Yesu umwana w'Imana nzima. Wa mupfumu mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumu mu kigabane cya 16 ntimubizi ngo abo bantu n'abana b'Imana ngo ne Imana yarayizi. Erega womenga barayizi mugabo ko uyimenya hanyuma ukayemera ni ibintu bibwirizwa gufatana. Ubundi kuyimenya vyonyene n'amashetani arabigira. Ngaha rero hariho abayizi by'ukuri kwere, mugabo kuyemera n'irindi jambo. Urayemera. Harakaririmbo basigaye baririmba ngo Eklezia yacu turayemera, ngo turayemera. Imana kuyemera nibisanzwe. Uno mwaka ko dufise icivugo ngo ikivugo cy'uno mwaka murakibuka? Sabwe ngo twubake Eklezia yacu mu kugendera no kwakira inyigisho z'abatumwa nk'abakristo ba mbere. Ngaho tuzogaruka kuri credo. Ukwemera kwacu sivyo gahembe. Tugire Kristo. Uno mugoroba nshaka tugaruke ngaha kuri kano kajambo. Uremera Imana Data, Imana imwe rudende, Data mushobora vyose? Urayemera? Nivyo? Uremera ko Imana ari imwe rudende? Ko atazindi Imana wasize muhira? Ko atazindi Imana wasize muhira? Ko atazindi Imana uzoja kurondera? Uravyemera? Uremera ko ari Imana mushobora vyose? Reka sindishira. Ayo majwi ni menshi kuko sindishira ko ari mwese. Imana ko ari mushobora vyose? Ego. Muremera ko
nk'ubu tuza guheza tutera tuja mu ijuru, muravyemera ko Imana uno mugoroba twoheza dutera tuja mu ijuru? Muravyemera mwese? Tugire Kristo. Muremera? Tugire Kristo. Igituma mvemera, ukwemera ivyo wumvise abandi ivyo biroroha, suko aho navuze ijuru kubera murizi. Mugiyo navuga ivyo mutari Shadrach, Meshach na Abednego ntibari bwigere bumva umuntu yagiye mu muriro ngo awusokemwo. Mugabo bobo barembera imikori mushobora vyo, kandi ko yobakucatse canke ntibakureyo, kandi ko baguma bayemera. Muranyumva? Uremera ko woja mu muriro ntushe? Sabwe bagabanutse. Abemera ko boja mu muriro ntibashegire gutya turaba. Yewe barabivuye. Abakristu b'abakatolika ndabavuga kuko ari bonzi. Jambo ngo nemera Imana data mushobora vyose iracabaroka. Si bazi kwara bimwe bimwe. Imana jewe ni mushobora vyose. Imana ni mushobora vyose. Bimwe bimwe ko nk'ubu naca niyumvira, mbega hirya yerisa abakize suko ejo mwarumvise abakize, none hajya mubona hasigaye bande? Uno munsi mubona harabariho? Mwe mubona harabone hasigaye abatemeye. Usi n'uwabatemeye. Tugire Kristo. Hari abantu bafise muri bo ko Imana ari mushobora bimwe bimwe, ari mushobora ivya bamwe bamwe, jewe ivy'iwanje ntibirimwo. Ari ngaha mw'isengero ndemera Imana, meye ni mushobora vyose, arengero yoshobora kubisubira byose. Mugashitse muhira aca avuga, Mana ibi ntavyo ushoboye, nopfuma ndaba ahantu muki Mana ibi ntavyo ushoboye, nopfuma nja ku Imana ivyishano mbega n'ivyishano irabishoboye, n'ivy'uburozi irabishoboye, n'ivy'imvune irabishoboye, n'ivy'ingwara zidakira irabishoboye. Aba imyaka biheje bimaze, wewe ubona bimaze imyaka ingana gute? Tugire Kristo. Umunsi umwe yaramuvukanyi, nari mpejeje kwigisha, nari nshiga muri INSP, hanyuma mpejeje kwigisha mutungo Shadrach, Meshach na Abednego ku murongo wa 12 mu gihone ca mbere. Baci bamubwira bati, ndagusabye tugeze twebwe abasuku bawe mu minsi 10 baduha imboga ziba arizo turya n'amazi yo kunywa, maze uzoraba umukera wacu n'umukera w'abajya abahungu bajya ivyo kurya vy'umwami. Niho rero uzogira ico ugiriye twebwe abasuku bawe, ufatiye ku cyo uzoba wabonye. Muravyumva? Bari bizigiye bati, twebwe tuzorya imboga nabo barya inyama, muga tuzobarusha gutagata. Mwababonye? Nguko kwishimira umukama. Bari barishimiye umukama kugeza aho bagira bati, n'imboga yo bizishiramwo ibiri mu nyama. Mwanyumva? Mwe murashikayo hiye? Mwokwemera guheba inyama kugira ngo muyobokere umukama? Ntawe ubizi.
ntawoshobora kuvuga ko yishimiye umuntu ntamuyoboke. Ijambo kuyoboka riva ku kuyoba, suko gahema. Kuyoboka abizi Kirundi nivuga mvarivuga rivuye mu kuyoba. Umuntu abanza kuyoba hanyuma akagira ante akayoboka. Ukuyoboka rero nukwemera ko kubwawe woyoba, ariko kufise ugukura mu biyovya. Kandi turafise Imana idukura mu biyovya. Amen. Naho zoba ari nyama nyene, urashobora kubona umengana inyama, mugabo Imana yonyene niyo ishobora kutugira ane. Iyo wayiyobotse niyo ituma utayoba yobera mu nyama. None inyama womenya yuko ari mugabo ucuyobogwa niyo Mana iyo yiyoboka. Bavukanye, Imana niyo yonyene yo kuyoboka. Nituyobora itujanya na mucanya c'ubwatsi buremvye, ikatujana iruhande y'amazi adasuma, aho iremesha umutima wacu. Amen. Niyo ishobora kutuyobora. Abandi arashobora kuyovya akagira ati reka ndakujana. Ejo patiri ariko arabigisha yababwiye ngo abaja kwivuza muri kirasuko, harabogera bati ingo tukuyobore tukujane kwivuza muri kira. Harahandi dufise none bavura kurusha haje, muguga sanga arakuyobesheje wari gutera uja muri mukiza mweranda. Harabo udufise hari uturusha umuganga none nimwaje kurafise Imana. Amen. Ndafise Imana. Bimenye neza ko mwayobotse ntimwayovye, iraza kubereka yuko mutayovye, mwatumbereyeho. Irabayobora ibashikane ahantu hazima. Ngaho rero Imana uko yiyoboka niyo itujana mu canya c'ubwatsi buremvye. Ubundi urashobora kuja ku migezi ukabona umenga amazi n'amazi, mugabo Yezu ariko arabwira ngo bambe Eliya ariko aramubwira ngo uzogenda woge muri ariya mazi. Ntiyaciye avyanka ati ajya amazi jewe dusanga tubuza amazi aho naduga imidugo. Iyi mibembe iza gukizwa n'amazi yo ngaha musanzwe mutagira n'amazi. Mugabo ukuyoboka, Imana niyizi isoko ry'amazi adasuma aremesha umutima wawe. Muvyumve neza rero, ukuyoboka Imana nukwemera ko yonyene ntuyifasha. Muranyumvaga yemwe? Ntuyibwira ingene bigenza. Niyo yonyene izi nzira ikoresha kugira ngo igushikane ku mugambi wayo y'ubuzima bwawe. Hari umuririmbyi umwe Fortran niwe nkunda, yaririmbye indirimbo ngo sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratunga. Oya si Fortran, genda vyibuka ko ari Gentil Munyarwanda. Sinzi uko abigenza, mugabo iyo ayoboye twebwe ntituzi ingene abigenza. Hari igihe nk'ububona ivyawe kugira ngo umenye ko umukama yaciye inzira, yobanza kuzana amahera hanyuma ukaja kwivuza i Buraya. Suko ukaguma ubona Mana mfasha, Mana haboneke amahera. Nk'ubu ukaba ufise akadosiye wa depoje ahantu hajya muri centre ville, Mana ejo bace bantelefona, Mana batagutelefone rero Imana ntiyokora ukundi. Sabwe aho Imana ntiyokora ukundi, hama tukamenya ko ari Imana. Menya jewe sinzi ingene Imana ibigenza, ntuyicira inzira. Kuyoboka Imana nukwemera guca
aho nyene izi. Naho ubwenge bwa hari n'igihe iducishaho ubwenge bwacu budatahura. Kuyoboka Imana nuko kwemera guca no mu nzira utashaka. Murabizi Ibrahimu, Imana imubwiye ngo genda utange Izahaki, sabwe umwana afise abana nimugire gutya turara. Muremeye kuyoboka Imana, muremera Imana data mushobora byose yaremye ijuru n'isi, muremera kuyoboka Imana. Yobabwira ngo mutange umwana wanyu aba ari mwe muja kuyoboka Imana. Tugire Kristo. Ndabasabe bavukanyi, ibi ndiko ndababwira si imigani, ko ndababwira imigani muranyumvaga yemwe. Aha nimwe kuraba Imana igira ibintu nk'ikijuju. Oya, si Imana igira ibintu nk'ikijuju. Oya, ni Imana ishika no ku mutima. Uyiyoboka uyibesha gomba utahe, ahubwo watevye vrema. Nimba udashaka kuyiyoboka taha. Ubona ugira uti jewe umwana wanje ya sinotanga. Wowe urafise umwana hajya? Ni bande bafise umwana? Isi nibiri kuri yo ivy'umukama. Yo umutange canke ureka igize ngo tsi. Uranga. Kandi ariyo yonyine wari ufise. Ukuyoboka Imana kudushikana hiya. Apana kuvuga ngo jewe ndishimira Imana, ngo ndishimira Imana ga yemwe. Ngo jewe ngo ndishimira Imana utayoboka. Hariho utwana ko two kuri Radio Maria twaca tuvuga ngo turahenda Imana. Imana urapfa kuyihenda mugabo niwe wihenda. Kandi bikubona. Aha nubirabona abantu bashaka kuyihenda. Ngo jibi ndi vyose ndakwemera ngo mugabo. Ngo ivyo ndaguha sinemera. Tugire Kristo. Ukuyoboka Imana kandi ni cagihe uba ufise udufi tubiri n'imikati 3 ukemera uti kuko bivuze ndabizizanye tugaburira abo bana 5,000. Imana ikimenye ingene bigire ante ibigenza. Imana iramenya ingene bigenza. Bavukanye nuno mugoroba emera kuyiyoboka gusa, Imana iramenya ingene bigenza. Fata ingingo muri wewe uvuga uti Mana naho yoba ari mu bintu ntatahura, mu bintu bitangyohera, ndemeye kukuyoboka. Uraza kuraba ikikora muri wewe. Mugabo uvuga ngo Mana ari mu biryoshe jewe nzokwemera kukuyoboka. Ari mu biryoshe nzokwemera. Mugari mu bindi sinemera. Mubimenye neza rero. Naho wokwishimira umuntu canke ibintu kandi nivyo bihari ubu, mubimenye vyose birahemuka. Ibindi vyose itunga rirahemuka. Nimurabona bitunga rihemukiye gabasha. Urashobora kuba ejo mwiririwanye atunze ugaca kenye yatose canke mbere ari mu gasho bamugemuriye kandi yahora agemurira abandi. Yego, ugasanga umuntu yari yishimiye inguvu zigahemuka. Mwebwe inguvu nzirabahemukirana na rimwe. Ukaba wishimiye umugongo uti ibi vyo ndabiterura, ukaza kocukiye aho nye. Uwo wishimiye no kugeza ku amaso yawe, urabona amaraso yawe aguhemuye. Yego, abantu bose no bivuga. Nta muntu numwe ntumbwire inde adahemuka ngo nuko yagizene kubera yihebeye Imana, kubera agizene inde
ari umuntu arahemuka, muga ari Imana ntihemuka. Muravyumva? Nimba ari Imana ntihemuka. Ni naco gituma uza wumva ngo jewe ngo sinzosubira gusenga ngo umuntu ngo kanaka ngo yarampemukiye ngo kandi asenga. Nese umuntu waruzi ngo si umuntu none ashatse kukwereka nyene ko ari umuntu. Wagomba warumubwira ngo ni Imana. Abantu mugire bande bigirwa Imana, sivyo? Abantu bose barahemuka, muga Imana ntihemuka. Ibintu vyose birahemuka, muga Imana ntihemuka. Nico gituma mushaka kwishimira ibihemuka canke ibidahemuka, murishira. None muravyishimiye? Muremeye kuyobokera iyo Mana? Nivyo? Naho vyo bari mu vyo mudashaka, naho yovuga ngo mutange umwana, ego, naho yobabwira ngo mutange ivyo mufise vyose, ubwa gatatu intsinzi. Ngire mvuge nirukanga. Ubwa gatatu intsinzi. Bavukanyi tugiye ku ntambwe ikomeye, intsinzi. Umwami arishura avuga ati, mbona abagabo 4 babohoye bariko baragendagenda hagati mu muriro, atagikomere kiri kuri bo, kandi ishusho y'uwa mbere bambe y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Hanyuma Nabukodonozori yegera urwinjiriro rwa ryatanu ry'umuriro waka, abashikiriza ijambo avuga ati, Shadrake, Meshake na Abudinego, basavye b'Imana rudasumba, nimusohoke muze. Nuko rero Shadrake, Meshake na Abudinego barasohoka bava hagati muri wa muriro. Hanyuma ibibagabaga ivyariho, abakuru b'intara n'abajenama b'umwami barakorana, barabona ko umuriro atabubasha bufise ku muriro w'abo bantu. Barabona ko umushatsi wo ku mutwe wabo utahiye, ko imitamana yabo itononekaye, kandi ko atana kamoto k'umuriro kari kaba maseko. Iyo ni inkuru nziza. Muvyumva gute? Uyu munsi muri yumviye ya majambo yo mu vyanditswe ararangutse. Amen. Aya majambo ararangutse, aya majambo ararangutse. Uwo wese yafashe ingingo yo kumwishimira, umuriro wose warimwo nta bubasha ukigufiseko. Kandi abishimiye umukama basohotse muri uwo muriro, nta nakamoto mbe nakamoto canka kanuko, nta nakanuko k'umuriro kaza kubanukako. Ivyo bintu n'agahimbare kandi birarangutse. Mwari mubizi? Umunsi umwe nagiye hari mu Kinindo, barasaba patiri mukuru, bari basavye patiri mukuru ko mpejeje kwigisha baca ba expose Yezu. Hanyuma patiri agize discernement yumva ntibikwiye yuko bazana Yezu. Baransanga Berger yababaye, ngurumva ngo batubwiye ngo Yezu ntaza kuza. Natwe twajanye na Ridwine yiteguye yambaye urugamba, ati turaza gutangariza ivyo umukama yakoze. Naca ntangura kumva ubabaro, cyangwa kuvuga nti none ngo ico nzi nuko ijambo ryawe rirarangura ico rivuga. Nanje ibintu nari nagiye kwigisha byari ibintu by'abahutu n'abatutsi, niyumvira none aho Imana ihera he ngo ikore. Mugabo uno munsi ntifise aho iheraga yemwe. Icabo munsi Meshake, Shadrake na Abudinego barasohoka ngaha hantu mu muriro barimwo, barasohoka
kandi na Nabukodonozori niwe aza kubibwirira ati ndamaramaye nimusohoke muti kuki reka tubijeko. Meshake, Shadraki na Abudinego baratsinze kuko Imana vy'ukuri bari barayishimiye kandi barayiyoboka. Abo nabo si twebwe no mugoroba, mwebwe ntimwayishimiye ga yemwe, ne ntimuyiyoboka kuva uno munsi. Bari barayiyobotse kuva kera, kandi bo naho atari kubikora bari kuguma bayishimiye. Bavuze ngo naho utobikora Mukama, ngo naho atobikora twebwe ntituruha dusenga izindi mana. Naho wokuba uno munsi utakizi, naho wokuba kwishimira Imana ntigukinga. Bari bishimiye Imana, mugabo yarabaretse barababoha. Ico ni kimwe. Icya kabiri, barabata mu muriro. Imana yacu ntigira prevention y'ivyo ducamo, ngo duprevene ngo hano zosubira kugica mu biye, urabicamwo nyene. Yego, ndabibabwiye, muzogogwa nk'abandi, muzoca mu bubabare nk'abandi. Uwo muntu yishimiye Umukama araca mu muriro nk'abandi bose, mugabo Imana muba muri kumwe. Amen. Umuriro ntaco ugira umuntu yizigiye Umukama, umuntu yishimiye Umukama ntaco umugira, kiretse ari uw'Imana yaretse ngo umushikane mu ishaka ryayo. Ukwishimira Imana ubwa kabiri gutuma naho umuntu aca mu muriro awuvamwo amota Imana. Nuko mutabizi bajya abantu, ubundi Nabukodonozori ntiyarazi Imana, mugabo yaciye yatangura kuvuga ko ari Imana rudasumbwa. Baba nuko umwotsi oya, ibyo bayibaza ko muhira hariho abahora bavuga ngo uriki cyangwa uriki cyangwa akanuko bari bakwiteze ko usohoka uno munsi uza gusohoka umota ukundi kuntu. Ubu ni nahazwa bw'Imana. Ariko kandi igihe nyacyo kigeze, nta numwe ashobora kubuza abishimiye Umukama kuva mu muriro. Mbere ivyabashize mu muriro nivyo bibugururira, nivyo vyururuka bigasaba ikigongwe kugira ngo basohoke mu muriro. Uno munsi Nabukodonozori yagushize mu muriro, nabimenye niwe nyene aza kukubwira usohoke, kuko nyene inganje yaraje. Yezu ntarashikira Yezu mbere, jewe nibaza ko icatumye Nabukodonozori aza kwegera, mwumvise ko babataye mu kinogo kirimwo umuriro, nibaza yuko ari we buririyeko, niwe buririyeko ko erega cari kinogo. Nibaza ko ari we yabakwega bamwuririrako, kuko na Yezu ico bari bamuzibije, muribuka ca kibuye cari cugaye uruhafu, nico caratembagaye acacuririra karaduga mwijuru. Icari kibazibiye nico mwuririrako. Amen. Icari kibazibiye nico mwuririrako. Nico ciza ntangere cyo kwishimira Umukama. We atsindwa atsinzwe. Mwari mubizi Imana itsinda itsinzwe, hajya nyine umenga yatsinzwe, byaheze ihejeje gutsindwa ica itsinda rero. Hajya yatsinzwe ati rero ingufu zawe zaheze, nizi usanzwe ufise ukoresha. Okay,
watsinze wewe. Aha rero wibaza wewe watsinze. Tego natsinze. Ndumukama rero kacitsinda. None nimubona ko bari wamenga na Nabukodonozori yatsinze yabateremo mugabo yabatereyeyo rero, kuko iyo Imana ibankira kuja mu muriro bagatayo bikanga, ntibari kumenya yuko dufise Imana. Iyo ababateruye badapfa bapfuye bagiyeyo, mbega akokero gusa k'umuriro kwegera gusa baciye bapfa babatererayo, kugira ngo Imana yerekane ko uwo muriro birebire ku mwanya warenze. Muravyibuka ngo baricumagura barirasagura baguma bavuga bati Imana ingo nukuri manura umuriro turabe ko Eliya todutwenga. Ngo bagera ngo ku mashoka mu masaha 9 ata muriro uratibuka. Acira babwira ati mwe Imana yanyu ntiyagize. Muribuka ko bitoreye igishuri bwa kwanza ikimasa batanga umuriro ntiwotibuka. Batoye batwereka dutore ntashumye niyo nihatanga umuriro nawo ikaranaza kutongora ino kino kimana. Mugabo kuri Eliya yaciye atora ikimasa bacamura naje aya yatsinzwe mwahejeje twahejeje ingufu zaheze. Nimugende rero muvoma, baravoma kugira ngo mwibaze ko mwatsirwe koko naje nza gutsindwa. Gende muvome, baravoma ijya mbere ati suka ko rero kwico kimasa canje, barasuka ka amazi ya mbere barasukako. Sawa, mwahejeje gende subiraho muvome irindi kugira ngo bagire ngo atsindwe nyagutsindwa. Suko baravoma bari bimvye n'ikanevo hambavu kugira ngo amazi aronka asenderera yuzure ikiro kibanza. Barasukako nirindi, barasubirayo nirindi ati subirayo nirindi mwasutse ka amazi make. Barazana barasukako ngo cajovye amazi ngo yakikuje ico kibanza. Ngo acavuga ngo murumva ko yari yatsinzwe mu bisanzwe, none ivyawe ugira ngo amazi bamaze kubisukako ni make. Erega hariho abari barajovye nuko dufise Imana polisara. Muguno munsi biramenyekana ko dufise Imana. Eliya yaciye vuga ngo yaciye kuruhimbi hama ngo acavuga ngo Mukama Mana nzima bimenyekane ko ngaha hantu hari umuhanuzi avugishwa nawe. Ngo ubwo nyene ngo umuriro ngo curatongora ngo naya amazi urarigata. Erega n'amazi urarigata. Yego yatsinzwe amenga yatsinzwe. Nuko Imana yacu imeze, nuko Imana yacu ibigenza. Iyo wishimiye ukomeye igihe rugereranye ko bavukanye bikenewe acagaragaza ko ari ku ruhande rwawe. Imana yaturemye ishaka ko tuyishimira. Iyo ironse uyegera kuri urwo rugero irerekana nayo ko atishimiye umukecuru nkako. Imana ngo ninye n'ingabo sinye n'ingore baje, ninye n'ingabo, ninye n'ingabo si akantu k'agakecuru. Noneho iminsi ibiri mumaze mwarabibonye. Yego abarundi bobo babyita ngabo. Yego kandi yaravyerekanye. Uno mugoroba mubimenye Imana twishimiye ni Imana iseruka mu ntambara, ni Imana iza mu ntambara
iyo wishimiye Imana iraheza ikagaragaza ko ari Imana. Nico gituma uno mugoroba turabwira Farao tuti imikote yawe sidutsinda. Uno mugoroba nyene twebwe twishimiye umukama, abari mu buja ni mubimenye ko tutaguma mu buja, kandi turasohoka tuve mu minwe ya Farao, kandi amazi ntadutwara. Amen. Naho duca mu mazi ntadutwara, mbere ngo naho tuzoca mu muriro ntaca tuzotugira. Ariko kandi twebwe turi mu ruhande rw'umukama. Irabavugoro baramurabibuka barakere yomubwira ati genda umvumire bajya abantu. Bwira baramutiye bajya abantu ntibavumika. Uno mugoroba bimenyekane ko tutavumika. Amen. Musa mubwira uti vyakunze nturinde gukubita kabiri kose. Uwishimiye umukama ntarinda gukubita kenshi. Muribuka Musa ashikiriye ca kibuye, nishavu n'akantu yagize ati uru rubuye rungana gutya ntakubise kenshi vraiment ngira nta mazi yova. Nimwishimire umukama baje dukubita rimwe gusa, kandi no mugoroba kandi amazi araza dukira inyota. Ariko kandi uno mugoroba bwira Ana uti ko wishimiye umukama, bwira Elizabeth uti ko wishimiye umukama, ntuzopfuri ingumba. Uno mugoroba barakwita uvyara. Kandi ubwire Dawudi uti naho uri imbere yawe yigira umunyenkomezi, turafise Imana. Uti mutubuye dutanu ufise turamaze, kamwe konyene karaza kumwica Goliati. Amen. Kandi Goliati apfa n'uno munsi. Amashetani yose nabimenye, yaba yabivye ibintu, yaba yabononesheje ibintu, uno munsi nabimenye. Ibuye rimwe ryonyene ryavuye mu izina rya Yesu riraza kuyasohora, bimenyekane ko dufise Imana. Ariko kandi bwira Petero uti sinkota. Muramuzi Petero ataratangura kwimira yishimye inkota. Yamubaje bati haje yagoboroye inkota aho kugoborora umukama. Urakapfuri Petero nyene aho kwishimira mugamaze kuronka mutima mweranda, amaze kwishimira umukama yarasigaje imbere yabo ngo umwe mwebwe nyene mwabamba mwebwe nyene, ngo natwe turi vyabona vy'ivyo bintu. None akica kari kaheze nuko yari yishimiye umukama, kandi ntibamukorako igihe ciwe kitaragera. Nawe we ntabazogukorako. Nimba wari ufise ubwoba ngo harabo gukorako, ntabazogukorako. Nk'ubu hariho abantu bari bafise ubwoba tuzopfa, ntuzopfa uzobaho, kugira ngo umenyeshe izina ry'Imana. Ariko kandi mumbwirira barikana mu bugarire biteze ko ubugeni buzogenda nabi canke butazoba, uti turafise Bikira Mariya. Amen. Izigira umukama gusa, izigira umukama bavukanye, turafise Bikira Mariya. Bikira Mariya aramuzomara ivy'ubugeni bwawe arabizi, azomenya ingene abigenza. Ariko kandi bwira Eliya uti reka abapfumu babanze basuke kamazi, basuke ko nayandi adengere, yamara wewe urafise Imana. Amen. Kandi Eliya ari muri twebwe. Yego. Bwira babantu barinze imva, murababona babantu barinze imva. Erega n'ubu hariho abarinze imva yawe bacunze ntaca azovamo. Bwira abo bantu barinze imva yawe uti uwishimiye umukama, umukaya nawe
usanga nubwo baba batembagaye kuri muzima. Bavukanye mu gice cya kane arico ca nyuma n'urugendo rushasha. Tugire urugendo rushasha kuno mugoroba. Urugendo rushasha uyu mugoroba ntubucirata ingwara. Harabakora akanya kose ndafise umusonga gabasha musabire vuga nti ndafise Imana. Pana ngo ndafise umusonga. Ibihe byo kwirata umusonga bihagararane n'uno mugoroba. Ndafise umusonga, ndafise Imana. Ngo simvyara vuga ndafise Imana. Ngo ndafise kanseri vuga ndafise Imana nta bindi. Turafise Imana. Ngo ndafise ufise iki? Wewe ufise iki? Mwumvise bajya bavukanye batatu bari mu muriro. Bavuze turagowe turavise turi mu muriro ture. Pani nahaje sinabibasomeye byose. Muraza kuvyisomera kuva ku karongo ka 24 kari mu buzitizo. Uza kucusoma ngo baciye batangura kunina Hazimana. Yego bari mu muriro ntibavuze cyo kimwe na Paulo na Silasi. Yego umoroba yinaze Imana irabona umuriro urimwo. Si wowe kuraba umuriro, Imana irarabo niyiraba umuriro. Tugire Kristo. Imana niyiraba umuriro urimwo urabira iki? Hari icyo ushoboye ko wewe yireka Imana iwurabe. Wewe raba Imana. Aka karirimbo ka Fortran ndakibuka. Yavuze ngo mbwira imisozi iri yanje ntumwana mpaye kunesha ko ngufise nahoro iyi nkoni y'ukuganza kwawe mbwira imisozi iri imbere yanje n'umwami Imana yaye kunesha. Bavukanye muvuge nimurabe ivy'imisozi, raba Imana. Paulo na Silasi bashitse mu ibohero, bashitse bagira iki? Bashaganya. None wewe kushikuganya muhira, wewe kushikuganya ushikuganya cyangwa ushikunina Hazimana? Kutavuga ushikuganya cyangwa ushikunina Hazimana? Ushikuganya cyangwa ushikunina Hazimana? Bavukanye twimenyereze kunina Hazimana. Muri ivyo nyene utabona inzira, muri ivyo nyene ubona mbere yego by'urudubi nina Hazimana. Mbere narahimbawe jewe mbonye ko Paulo na Silasi bayinina haje mwijoro. Mbe mwari mubizi bayinina haje mwijoro hagati? Ni kimenyetso igituma bavuze barerekanye isaha bayinina hajemwo, nukugira ngo natwebwe nyene hahandi nyene mwijoro. Erega hari gihe utabona ko bwakeye canke ko bwije iwawe buguma ari mwijoro. Mwari mubizi hari habo bitarashikira buca bwira buguma ari mwijoro. Hajya nyene rero niho kunina Hazimana. Muranyumva? Bwira wo muri kumuti hajya nyene bwije, hajya nyene mwijoro, hajya nyene mwijoro, hajya nyene bakuboshe, hajya nyene bakuboshe, hajya nyene utabona isaganirizo, niho ho kunina Hazimana. Murashobora kubibyisomera mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kibone cya 16:25 niho bavuga ko banina Hazimana mu ijoro. Ndabasabe uno mugoroba tubanze tuvuge ngo jewe Mukama sinzokumara amazi. Mukama sinzokumara amazi. Mukama sinzokumara amazi. Mukama
shijwe yawe ndemeye kumara kama nawe igihugu ciwe azobereka ko ari Imana yanyu. Rero uno mugoro urugendo naye dufashe ushasha uko abakwita Jesi bahora bakwita bahora bakwita gute uhora wita gute ngo wahora gute ingene bahora kwita sindabe dutangwa intango shasha. Amen. Wahora witwa ngo urashaje, wahora witwa ngo uri umwana, wahora witwa ngo usana, wahora wita gute wewe ngo ntuzogirana ntacyo uzovamwo, wahora wita intango shasha. Ico wahora uvuga igihushane cyacu, ico kintu kibi cyose vuga igihushane cyacu. Turi kumwe, dufatanye rero urugendo rushasha na Yezu. Bavukanye duhamagaye Yezu, tumuhamagara uno mugoroba kugira ngo aze. Yezu ingo biboneke ko duhamagararanye muri uno muriro. Mwavyumvise Yezu bari bahagararanye ngo uwa kane yasa niki n'umwana w'Imana. Yezu ngo duhamagararanye muri uno muriro. Yezu ingo simbe jenyene muri uno muriro. Yezu turi kundahoka. Amen. Turi kumwe na Yezu no mugoroba ndasohoka. Yezu nunze unkure ku munuko w'uno muriro. Yezu ingo umanagura umunyoto ndiko. Yezu ingo ningohe n'umushatsi n'impuzu ntihagire na kimwe gisha. Mwarabonye umuntu ajero ningohe ngo ningo bino ibi ngo nizahi umushatsi ngo ninkofere basoze bitye bintu byarababaje na Nabukodonozori kweri. Abantu mu muriro ukamenga wabacana amazi, wamekanye amazi ngo bavuyeyo n'inkofera. Yezu ingo kugira ningohe n'umushatsi n'impuzu na kimwe. Ingo kugira ngo Nabukodonozori ingo umutegeke uno mugoroba asohora abantu bose baboshwe n'umuriro, asohora abantu bose yataye mu muriro. Nabukodonozori mutegeke mukama Yezu. Ingo kugira ngo ingingo yiwe uyituri. Erega ujya muriro wari wo guturira ingingo ya Nabukodonozori, wamenga wari umuriro wo guturira abasavyi b'Imana, kumbe wabaye umuriro wo guturira ingingo ya Nabukodonozori no guturira imigozi yariboshe bantu b'Imana. Umukama ico cose cari kiguhanze nagihindure intango y'ivyiza bikomoka mw'ijuru. Amen. Yezu ndakwishimiye ni wowe gusa. Yezu ni wowe wemera kunsanga mu muriro, ni wowe wemera ko ntaturirwa n'umuriro, ni wowe mpagaranye nawe atacomba. Ndahamagaye abamarayika barinzi nibaze mu muriro urimwo kugira ngo ubashe gutamarira Imana yawe, bimenyekane ko dufise Imana. Nibaruwa ry'umutumwa Yohani igabane ca 4 umurongo wa 4. Ijambo rihimbaye.